Umushikiranganje wa mbere w'u Burundi ariteze cyane mu nama igiye guhuza umuryango wa Afrika y'ubuseruko ndetse na SADC. Inama igiye kwiga ku kibazo cy'umutekano udasanzwe uriko urahungabana hariya mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe abana bagera kuri batatu nabo baraye bahitanwe n'inkuba hariya mu ntara ya Bubanza. Ku rundi ruhande abayigeme b'abarundikazi bari mu ihiganwa rya basketball muri zone ya gatanu bakomeza gutsindwa. Ni mu gihe abavyeyi nabo bo mu ntara ya Ngozi barereye abanyeshure mu mashure y'indaro asaba imifuko y'isima igihe umunyeshure yatorotse asimvye urupangu, bavuga yuko ico gihano kiremereye. Aya n'ayandi ni muri Burakeye, turabahaye ikaze. Turabahaye ikaze muri Burakeye yo kuri uyu wa gatanu, aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu Burundi ndetse no mu makungu. Amakuru tukaba tugiye kuyatangurira ku mushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca agiye guserukira umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu nama igiye guhuza umuryango wa Afrika y'ubuseruko ndetse n'umuryango wa SADC. Inama igiye kwiga ku kibazo cy'umutekano uri kurahungabana hariya mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho igisirikare ca SADC na Kongo biriko bigwana n'umuhari wa M23 umaze kwigarurira igice ca Goma ndetse n'uduce dutandukanye. Intambara zimaze guhitana abantu batari bake zikanakomeretsa abatari bake. Iyi ntambara kandi ikaba ari intambara makungu menshi ariko ariyamiriza. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca akaba yafashe indege ku muhingamo wo kuri uyu wa kane, aho yaragiye i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania ahasanzwe hagiye kubera iyo nama. Iyo nama iza kuba kuri uyu wa munani Ruhuhuma 2025. Imbere yuko rero afata indege atanguye urugendo, akaba yamenyesheje yuko ahanini iyo nama izokwihweza ikibazo kiri mu karere ka Afrika y'ubuseruko na cyane cyane mu ntambara iri kibera hariya muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Akavuga yuko iyi nama ifise akamaro gakomeye cyane mu gihe yoshika ku ngingo canke igashika ku ngingo n'ingiro yari yihaye yo gushobora guhagarika intambara, kubera ko iyo ntambara idahagaze ifise ingaruka mbi no ku bihugu bibanyi harimwo n'u Burundi, nk'uko n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabishikirije. Gervais Ndirakobuca rero akaba aserukiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri iyo nama, mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi amaze iminsi ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagiye ari kumwe n'umutambukanyi wewe Angeline Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye rero akaba yitabiriye ubutumire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masengesho yateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariya i Washington DC, amasengesho yo gusengera igihugu ca Amerika ndetse no gushima Imana yahuriyemo n'abayobozi batandukanye, aho umukuru w'igihugu yaboneyeho akaryo ko kubonana n'indongozi zitandukanye mu bisata bitandukanye, akazitumirira kuzozana imitahe hano mu Burundi, ababwira ibiri hano mu gihugu cy'u Burundi n'ivyo bashobora gushiramo imitahe. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye rero akaba ahamagarira abanyamitahe batandukanye ko boza hano mu gihugu cy'u Burundi, ko ari igihugu gishobora kuba kirimo inyungu nyinshi bazanyemwo imitahe batokwicuza. Amakuru rero tuyabandanirize kandi hariya mu ntara ya Bubanza, aho abanyeshure batatu bamaze kwitaba Imana inyuma yuko bakubiswe n'inkuba. Ivyo rero bikaba vyabereye ku ishure shingiro rya Kiziba muri komine Musigati hariya mu ntara ya Bubanza nk'igihe c'isaha 8 zo kumuhingamo kuri uyu wa gatandatu Ruhuma. Nkuko rero amakuru ava ngaho abivuga, inkuba ikaba yakubise abanyeshure 16 harimwo n'umurezi w'umukenyezi rero umwe, aho rero kuri iryo shure shingiro abana batatu baciye bitaba Imana ubwo nyene. Abasigaye nabo bakaba bariko baravurirwa ku bitaro bikuru vy'i Bubanza. Iyo nkuba rero ikaba yavuye ku mvura nyinshi yaguye i Bubanza ku muhingamo kuri uyu wa gatandatu Ruhuma. Umuyobozi ajeje indero mu ntara ya Bubanza Claude Badugaritse akaba yemeza yuko ayo makuru ariyo, abana bamaze guhitanwa n'inkuba hamwe rero no ku bandi bakomeretse. Kandi rero si ubwa mbere abanyeshure canke abandi bakubiswe n'inkuba muri iyo ntara, aho no mu zindi ntara abanyeshure bagiye bahura n'ivyago vyo gukubitwa n'inkuba, na cyane cyane mu gihe imvura iba iriko iragwa. Ni mu gihe inkuba kandi imaze gukubita abanyeshure mu ntara za Mwaro, Rutana, Cibitoke, Muyinga, Karusi ndetse n'ahandi
muri Kigarama umwaka uheze w'ibihumbi 2024 abanyeshuri barenga 10 bakaba barakubiswe n'inkuba ku ishure shingiro rya Museno hariya mu ntara ya Rutana, ariko Imana irakinga akaba atanumwe yahasize ubuzima no mu zindi ntara zitandukanye. Inkuba ikaba imaze gukubita abanyeshuri mu gihe imvura yaba irikiragwa. Mu gisata c'amagara y'abantu naho havugwa abaganga 5 ngo bamaze guhagarikwa bagapfungwa n'iperereza ry'u Burundi, inyuma yuko rero abo baganga basavye yuko bodugirizwa umushahara. Ivyo bikaba biri mu rwandiko rwasohowe n'ihuriro ry'amasendika y'abaganga FNSS kuri uyu wa gatanu Ruhuhuma. Muri urwo rwandiko bakaba bamenyesha yuko inyuma yo kurondera kumenyesha imvo y'ihagarikwa ry'abo baganga, bamenyesheje ko inzego z'iperereza ryahagaritse abo baganga bahawe itegeko, kuko ngo abo baganga bariko basaba yuko bobadugiriza umushahara. Muri urwo rwandiko rero ishirahamwe FSS rikamenyesha yuko gusaba amasezerano aborohereza y'akazi atari icaha, kandi bakavuga yuko ntawo kwibaza ko cofatwa nk'icaha. Ikirenze ko rero ngo abaganga bamwe bafatiwe ku buzi hatiyumviriwe no ku ndembe ziba zibarindiriye n'ingaruka zavyo. Muri urwo rwandiko bakavuga bati ivyo vyashitse kandi mu gihe umushikiranganje ajeje amagara y'abantu atari bwatange umubonano ku baserukira abakozi ngo bigire hamwe icokorwa kugira ngo batorere umuti ivyo bibazo. Ihuriro FSS rigasaba leta rero yuko yorekura abo baganga, akavuga yuko ari inzira karengane kuko atacaha bakoze. Abarongoye iryo huriro muri urwo rwandiko bakaba basaba abaganga bose yuko bubandanya bafatanye mu nda, ndetse mu gushigikira ineza y'abagwayi, ndetse no mu gushigikira abo bene wabo basanzwe bapfunzwe. Ano makuru tuyabandanirize muri sport, aho abigeme b'abarundikazi baserukiye igihugu mu mahiganwa ya zone ya 5 ya basketball ariko abera hariya muri Egiputa babandanya gutsindwa, inyuma yuko batsinzwe inkino zibiri za mbere bakaba baraye batsinzwe n'urukino rugira 3 kuri uyu wa gatandatu Ruhuma ku muhingamo. Abarundikazi bakaba banyagiwe n'abagandakazi amanota 66 kuri 30, ikinyuranyo c'amanota 36 yose. Amahigwe ya nyuma rero agashobora ari kuri uyu munsi, aho bafise urukino ruza kubahuza na Afrika y'Epfo. Ni nyuma yuko batsinzwe inkino 3 zose, kuko bari batsinzwe na Kenya bongera batsindwa na Egiputa. Aya mahiganwa rero ari karaba kazotanga n'uburenganzira ku bazotsinda bw'uko bazoja gukina inkino za Afrika mu bagore muri basketball. Rero abigeme b'abarundikazi bakaba bafise urugamba rukomeye inyuma yo gutakaza inkino zabo 3 za mbere. Ano makuru tuyabandanirize mu makuru avugwa mu mahanga, aho abagwanyi b'umuhari wa M23 hariya muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo batanguye kwishingira inzego zirongoye agace ka Goma baheruka gufata. Inama ya mbere rero yabaye i Goma. Abagwanyi b'umuhari rero wa M23 inyuma yo gufata Goma ngo bakaba bishiriyeho inzego zabo nshasha, nkuko tubisoma ku kinyamakuru c'abafaransa RFI. Naho biruko rero ngo abanyagoma burya benshi ngo bari mu bihe bitoroshe, kuko ingwano yahabereye imaze guhitana abantu barenga 3,000. Ibitaro ngo vyararengewe, abajeje amagara y'abantu nabo bagatabaza. Umukuru w'igihugu ca Kongo rero akaba yanatangaje ko hagiye kuba ico bo kwita kwivuna umwasi, bagiye gusubiza M23 mu gihe tuzi yuko igisagara ca Goma kirimwo abanyagihugu batari bake. Abo banyagihugu rero basanzwe bari Goma, bikavugwa yuko hari ubwoba bwinshi yuko intambara ikibandanya, ndetse yuko ibitero ari byinshi. Ni mu gihe nkuko twabibamenyesheje hari inama itegekanije igiye guhuza abo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko na SADC. Iyo nama ikaba igiye kwiga ku mutekano wo ngaha mu buseruko nyene bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ikaba ari inama yatumweko n'umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto, gasanzwe yariwe arongoye n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Iyo nama ikaba iza kubera i Dar es Salaam hariya muri Tanzania. Inama yitabiriwe n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca, aho yafashe rutemikirere umushikana i Dar es Salaam muri Tanzania
kuri uyu wa gatandatu Ruhuma 2025 akaba agiye guserukira umukuru w'igihugu asanzwe atari muri Afrika, aho ari ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yitabiriye amasengesho yateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajanye no gusengera Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse akaba harimwo no gusangira n'abatumire batandukanye inyuma y'uko Perezida Donald Trump ashikiriye ubutegetsi hari itariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2025. Rero iyi nama iri kibera hariya muri Tanzania, ikaba yitezwemwo vyinshi yuko imigwi iri kiragwana bashobora kuba bagiye gutora umuti w'ingene y'imigwi yoja hamwe bakumvikana kugira ngo haboneke amahoro, aho turavuga leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ndetse n'umuhari wa M23 usanzwe uheruka gufata agace ka Goma, ndetse ukaba ngo uri kuragerageza kugira ngo wigarurire intara yose ya Bukavu. Ibigoye rero kandi leta ya Kongo ikaba nayo itegura kwihorera canke kwisubiza ako gace umuhari wa M23 wafashe. Umuhari wa M23 rero bisanzwe bivugwa mu maraporo atandukanye ya ONU ndetse n'ibihugu vyinshi bikaba vyemeza yuko abasirikare b'u Rwanda aribo bashigikiye M23, nubwo leta y'u Rwanda isanzwe ibihakana. Iyo ntambara rero ikaba itera n'icuka kibi hagati y'ibihugu bibanyi Kongo ndetse no Burundi n'u Rwanda. Ibihugu byose bikaba bifitaniye icuka kibi bivanye n'iyi ntambara, ndetse u Rwanda rukaba rufitaniye icuka kibi kandi na Republika ya Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo rero imaze kugiranira icuka kibi n'u Rwanda cyo kimwe n'u Burundi ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, bivuye kuri iyi ntambara, kuko bino bihugu bisaba u Rwanda yuko goreka gushigikira umuhari wa M23 kugira ngo iyi ntambara ireke guhitana abantu benshi batandukanye, ariko u Rwanda ivyo rukavyamirira kure, ahubwo u Rwanda rukagiriza ibi bihugu yuko bitariko bitahura icatumye uyu muhari wa M23 ufata ibigwanisho ukaba uriko uragwanira hariya mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ano makuru tuyarangirize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umukuru w'igihugu Donald Trump amakungu ariko yiyamiriza ivyo aherutse gushikiriza ari kumwe n'umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu. Ni nyuma yuko Donald Trump na Benjamin Netanyahu batanze ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru, bakavuga yuko intara ya Gaza Amerika igiye kuyifata, ikaba ariyo igiye kuyigenzura, ikimurira abanyagihugu bari muri Gaza ikabimurira mu bihugu bitandukanye harimwo Egiputa. Abantu benshi rero amakungu n'ibihugu bitandukanye, abakuru b'ibihugu bakaba bagiye bagira ico bashikirije biyamiriza iyi ngingo. Uretse rero abanyagihugu muri Gaza ndetse nuko no muri Israel hari abanyagihugu bamwe bavuga yuko ibi bidashoboka kandi badashobora kwimura abanyagihugu ku gitugu. Amakungu rero n'ibihugu bitandukanye bikaba bibona yuko iyi ngingo ishobora guhungabanya umutekano, bikayiyamiriza bikavuga yuko atawohunga canke yo kwimuka mu gihugu ciwe ku nguvu. Bakavuga yuko abanyagihugu bari muri Gaza bose atari abagwanyi canke babe abasanzwe bakorana n'umutwe wa Hamas usanzwe ari wo uri kuronderana canke uri kuragwana na leta ya Israeli. Donald Trump rero ibi yabivuze, ariko amakungu akaba avuga yuko ari kwinjirira ikindi gihugu, ndetse bakavuga yuko ibi bidashoboka. Ni mu gihe kandi ibihugu vyari bitegekanije yuko arivyo vyo kwakira abanyagihugu harimwo na Egiputa, navyo bivuga yuko ibi bidashoboka kandi batigeze bemera iyo ngingo canke yuko bo kwakira abanyagihugu bavuye muri Gaza. Si ivyo gusa kandi hari kwibazwa ikigiye kuba ku bihugu vyari bisanzwe bironka imfashanyo biciye mu mugambi wa USAID uheruka kwakwa imfashanyo iva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaritswe n'umukuru w'igihugu Donald Trump. Iyo mfashanyo rero yahora igenewe ibihugu na cane cane vyo muri Afrika yo musi ya Sahara. Ibihugu vyinshi rero vyahora bironka kuri iyo mfashanyo, hakibazwa ibi bihugu ingene bigiye kubigenza, kuko USAID wari umugambi usanzwe uri mu bihugu bitandukanye. Ariko kandi hariho n'abashima bavuga yuko uyu mugambi wa USAID uri mu vyatumye vyagiye bihungabanya umutekano, ndetse bikaba vyagiye vyivanga muri politike y'ibihugu bitandukanye na cane cane muri Afrika. Naho rero uyu mugambi ngo watwaye amafaranga menshi
ariko utarugamije kugira ngo uteze imbere ibihugu. Uyu mugambi ukaba warugamije gucinyiza ahubwo ibihugu bisanzwe vyitwa ko biriko bironka imfashanyo biciye mu mugambi wa USAID, aho bivuga yuko rero amafaranga menshi, aya mamiliyoni menshi yagiye aragenda muri uyu mugambi agiye gufasha mu konona umutekano w'ibindi bihugu nko muri Sri Lanka. Aya mafaranga ngo yakoresheje mu bijanye na rangaje binaire ndetse no mu bihugu nka Iraq. Aya mafaranga ngo yakoresheje mu gutunganya ibirori vya Sesame Street ndetse no mu bindi bihugu nka Kazakhstan. Aya mafaranga ngo menshi akaba yagiye akoreshwa ngo mu kugwanya amakuru y'ibinyoma ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye, aho yagiye agenda agwanya mu bijanye no guharanira agateka k'abaryamana bahuje ibitsina. Ibi rero ngo bikaba biri muri bimwe vyababaje umukuru w'igihugu Donald Trump ndetse n'umushikiranganje wiwe ajeje gukurikirana ubushobozi bwa leta yiwe ariwe Elon Musk. Aba rero bakaba aribo bafashe ino ngingo bavuga yuko aya mafaranga bidakenewe yuko leta zunze ubumwe za Amerika zoguma ziyatanga amamiliyoni atari make. Turabashimiye mwese mwakurikiranye Burakeye yo kuri uyu wa gatanu, tubifuriza kugira ibihe vyiza aho muri hose. Mushikare mudukurikirana ku mbuga zitandukanye kuri X, Instagram ndetse no kuri Facebook, mwongera musangiza no makuru abandi. Nawe ubutaha murakoze, Imana ibahezagire. Morning Burundi, Uburundi burakeye.